Urazi bagihita mu Kirundi iri zuba ryaka imvura yigirigwe Shafrani nivzogenda bigenda ntizohera burundu nta kibazo wewe mpa tugire shwa militipe mama endisi wewe kwege tugire shwa militipe oya kuko wewe deja nta mwanya afise wewe deja turi mu okay sarikana ndagohe bitatu hari umuhungu araho basanze mu kazi baramaza ati abana ba Adamu na Eva urabazi ngo cyane gose ndabazi none ngo ni bande ngo batubwira ngo amazina oya ngo yashango yakweri ngusanze ngo mukati nta mwanya mfite aza gucuzinga hamwe hariho igihungura baye aha hariho igihungura bayi hariho intsindagira bigega hariho n'umuyagirizo cuzinga ngaho igihungura baye oya rindira gato umuyagirizo n'umuyagirizo Ukwinzindagira bigega nyaza gatari ubu yo Frank Intsindagira bigega yego narenganye yabaye mu kwaka ngenzindagira bigega bahejeje kubwira Sibetse ko ari intsindagira bigega kubera ko bagiheza oya ni hajya apana jakindi Frank tubwire barayisi n'ijuru oya ni byiza ko tumenya langue maternelle cyane ni byiza ko avuze byiza langue maternelle ni nziza yego ni nziza twagendanye igiswahili nikimugwa neza Kochiho bon kuri wewe naho mwazima siku David Kiswahili kinapanda sana kabisa kwa kinapanda sana mwambie sengesha bikora first of all ariko n'ubuntu bw'Imana si no kugira ngo kuba ngo umuntu asenze cyane ngo ntaco bikunda ariko gusenga cyane birakwegereza mu nzira yawe birakwegereza biraguha inkomezi zo guhagarara mu vy'Imana yaguhaye ubwo bafise n'ubu David Victorious twatanguye ari abantu bagira kuri batandatu je crois abantu bagira kuri batandatu ariko bamwe baragenda iburaya bagiye kwishure mu mwaka uheze Boneri naho baragiye uno munsi ngaha kuri terre turi kumwe na babiri mbega hagati ya Beri na David nta muntu ngomba ko mu diaspora na ishaka jinzu yawe iranurira shaka gukora iguhimbara mukubaho kwawe niho nibera mukubaho kwawe aramahoro tugende Zayo twagisubije Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza mu rose mwiwe canke mwaramutse vayina murere. My name is Frank, the answer in African TV. So ndabikaze usuka uri kwadukurikira uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, i Buraya, muri Amerika, muri Australia, mu Bwongereza, bari mu Buswisi ndetse mu bihugu vy'abaramuge muri ndabaha ikaze ndavuga mu Mande Sinalbi Saudite. Ukiri mushaka kuri chaîne yacu ndagusaba kugira subscribe kugira ngo tukomeze kubaka umuryango munini. Yes, numunsi udasanzwe aho turi kumwe n'abatumire badasanzwe. Ni bamwe mu bantu musanze mukunda, ni bamwe n'ugwaruka buryo baraza kutubwira ko arugwaruka. Yes, ni Viti, ni Victorious team. Ariko mperehe mpere mu buryo cyane mu bamba. Abeli. Okay, heri wanje basi. Oya kanire kwa Abeli. Turagoye kaze diabe. Murakoze cyane. Meze neza. Yego ndashima Imana. Okay, uramutse abakunzi ba African TV n'abakunzi ba Victorious team muri rusange. Ndabaramukije cyane bariko baradukurikirana abakunzi ba African TV n'aba Victorious team ya. She tugende. Karibu sana mzee. Asante sana. Abakunzi ba African TV baramutse na Viti. Ndabaramukije cyane ariko baradukurikira mwese Imana ibahe umugisha. Yeah. Ni Victorious team n'abantu babiri numwe mu migwi muri gospel novuga iri mu migwi ya mbere. Mvuzi ko ari umugwi wa mbere murabinyemerera canke nzo banengere. Kuri wewe Kuri wewe. Uko nta gipimo turakoresha ariko nibaza ko tugiye mu by'amaklasima aho tutoba tubishoboye ariko uvuga ati ni nk'umugwi uri kurakora mu migwi hari okay sawa basi megeni mushobora kuyitapa muri commentaire mu bitubwira vya vrai Victorious team sumwe mu migwi ikomeye mu Burundi nimwe mu migwi atamwaka uhera bataduhaye hit song turavyemeraye turashigikira icyiyumviro cyawe tugushigikire basi oya nitubeye ko mu kiganiro cyawe oya mviriza buryo
nagomba ngo musana abaririmbyi murabasani yes abaririmbyi umuririmbyi ategeza d'abord kwiyemera avuga ati je ndakazi cyangwa muri gospel ntibirimo ivyo tweka twe tubikora twe ntidukaze kabisa dukaze gusa ubidukoresha n'ubidufasha n'ubidushoboza arakaze cyane yes ni Davi na Abeli aho tuje d'abord kuganira ku itariki 22 z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu gusozera umwaka aho Kainos edition igira gatanu tuza kumenya mbega kugira ngo bashe kuri edition igira gatanu nibihe bintu vyabasavye kugira ngo bashe kugira aho bageze no munsi tubatumiriye cyane gose amakatu tuza kwamenyera byinshi bigiye bitandukanye David Kainos irashusha itariki 22 ndashaka kumenya muri iyi myaka 5 muri edition igira gatanu nibiki vyabasavye kugira ngo no munsi mu gishikamye no munsi nkuko meze no munsi ni urugendo rutabaye ugoroshe urugendo rwabaye rurerure abantu bakora mu evenement barabizi barazi ko evenement idashobora kuba yoroshe rero twe twaronse igicapo cya Kainos kuva 2019 turatangura iya mbere ya kabiri ya gatatu rero novuga ngo ni evenement tutigeze tufata nk'ikintu gisanzwe kuri twebwe igicapo twari dufise nticagaragaye nkuko tugifuza kuva umwaka wa mbere meme n'umwaka wa kabiri ariko ico dushima Imana twagenda turakura ku mwaka twagenda turiga twagenda turongerako twagenda turahindura ibintu twagenda turabona evolution ku mwaka rero uyu mwaka wa gatanu twiteze ubuntu bw'Imana budasanzwe twiteze kubona ibirenze twabonye mu ma edition yandi yose rero novuga ngo n'urugendo rutabaye goroshe kandi n'ubu tukiriko tugikomeza yes d'abord twicaye mu zuba muraza kumabona tuguma dukubita amaso kubera izuba ari ryinshi izuba urazingana bagita izuba ryaka iyo imvura igiriye nakana gato gusa abandaza badukurira barabizi muri komite muraza kudufasha namwe mugiye atari rero twari kubatumira abantu babizi yego turaza kubabwira sabo urazingana bagita mu kirundi iri zuba ryaka imvura igirigwe Safran nivzogenda bige ntizohera burundu nta kibazo wewe mpa tugire shwamiri type mama endisi kweke tugasha militipe oya kuko wewe deja nta manya mfise wewe deja turi mu bijyanye okay sawa kanashe ndagohe bitatu hari umuhungu araho basanze mu kazi baramaza ati abana ba Adamu na Eva urabazi ngo cyane gose ndabazi none ngo ni bande ngo batubwira ngo amazina oya ngo yashango yakweri nkusanze ngo mukati namwanya mfise nagusanze mu kazi nomenye iryo zuba kandi iyi nyishu niyo yamanyishu igihe cyose inyishu wabiyitse iyi nyishu ari hano wayibiyitse yegi ya Adamu na Eva yuko sawa ndaza wabuze shwami tipe naco ndaguha aza gucuzinga hamwe hariho igihungura baye hariho igihungurabayi hariho insindagira bigega hariho n'umuyagirizo cuzinga ngaho igihungurabayi yarindira gato umuyagirizo n'umuyagirizo uko insindagira bigega nyaza gataru yo idfranish insindagira bigega yarenganye yabaye mu kwakanga insindagira bigega bahejeje kubwira Turiya twari insindagira bigega kubera ko nibagiheza oya ni hajya apana byakindi afranike tubwire banazisi n'ijuru ni igihungirizo oya warubuze gutefana umuyagirizo niko baci izuba n'umuyagirizo nariboye nyiri narime yes irizuba twamenyanye uri suyo vugira uri suyo icyo tunakivuze meme avant iki emission igihungurabaye yabuze igihungurabaye prime niko wibaza umunyabujumbura eko mvukira nawe uri mvukira kandi n'umuyagirizo yo mbere yamaze kuyimenya yes n'umuyagirizo mu kirundi izuba ryaka imvura yigirigwe bana nkiri bari kubita rikababata iyi twamenyanye yes bon ni 5e edition igiye kuba ariko kandi hari abantu batazi Kainos bisigura tumva Kainos twimazina kantu nyine kubusirimu Kainos ni kimuri rusange
Kainos ni ijambo ry'ikigiriki risobanura ikintu gishasha canke ibihe bishasha. Ni evenement twise Kainos kuko tuba twiteze ko Imana itwugurura amaso tukayimenya birenze uko tuyizi, tukabona ikora birenze uko tumaze kubona ikora. Rero ni bisobanura ikintu gishasha canke ibihe bishasha. Yes. Abel, umwaka wa 2024 wabaye umwaka wa success kuri Victoria's Team. Abanye mu bitera mu magemura muri participamwe muri Pamoja, muri mu bamwe mu bon je ku bwanje n'abantu badukurikirana ni mwebwe bantu ba mbere magize performance iteye ubwoba. Ingere mwari mwambaye genre biraboneka yuko umengo hari ibintu bishashe bibamudaye. 2024 kebe umwaka umeze gute kuri Victoria's Team? 2024 wari umwaka mwiza. Bon, katuvuge ko ari umwaka mwiza. Ni wo mwaka nibaze ko twabonye experience ubundi buzima bw'Imana canke bwo kubaho. Twarabonye Imana mu bundi rugeza vraiment ko tutari tuvyiteze. Nibaze ko sinzi ko bavuze muri mu vyerekanye na Kainos. Oya muri rusange Victoria's. Umwaka wose ngene wagenze. Umwaka wa 2024 wabaye umwaka mwiza. Umwaka mwiza cyane. Twiteze kandi ko turanarangira. Kuko Kainos turiteze ibindi bintu bishasha, ibindi bintu bitangaza. Yego, turiteze ikintu gishasha. Rero bitege Kainos cyane kuko natwe turayiteze kandi uyu mwaka turiteze kuza umwaka mwiza gose kwishirije imbere yo kurangira. 2024 twari kwivuga le 30. Le 30. Kandi tukayivuga le 24. Oya kuri twebwe ntirahera kandi igikorwa kimwe mu byo dufa dufise binini. Abari Kainos. Rero kizoba le 22 urumva utubaje 2024 ubanza ukarindira ubwa n'ikindi gihugu cyanyuma gitange nkuri kwiye. Yego ariko uko biri kose ni performance zanyu ziteye ubwoba zabaye. Ariko mu by'ukuri nivyo 2024 twaronse ama invitation atari make, twaronse ibikorwa byinshi cyane. Hanyuma iyo uri mu gikorwa ukaba ufite akazi kenshi ni kimwe mu bintu musengera, kimwe mu bintu yifuza. Yego rero turashima Imana ko 2024 habaye kugururwa imiryango mu bibanza bitandukanye. Ibyo twari tuzi n'ibyo tutari turi sanse kujamwo, n'ibyo tutari twibaza ko twojamwo, Imana yaruguruye imiryango muri 2024. Yes, muri Kainos turiteze indirimbo mwakoze muri no mwaka z'amakolabo ziteye ubwoba. D'abord uno musi ni ikintu gishasha muri ko mategura kandi urumva deja ni Kainos itaki 2022 imyitegura Kainos imeze gute kwa nako dukurikirana ko mbore kugira ngo d'abord bumve ibintu mwabakoreye muri uyu mwaka, bumva ama hit song mwakoze muri uyu mwaka. Hari amasengesho menshi nabonye mwagize muri mu gihugu cy'u Rwanda, hari umwanya muri yamwafashe amasengesho adasanzwe. Biga ibintu bisigura iki Gaddafi? Ni shora ko igikorwa cy'Imana ndasenga. Kimwe mu bintu byubaka igikorwa cy'Imana no gusenga no kwiga ijambo ry'Imana, kuko twubakira ku jambo ry'Imana. Ariko kandi turakenera gukomezwa mu gusenga, turakenera gukura mu gusenga. Rero ni kimwe mu bitugize. Ni nkuko umuntu adashaka kuba atari karahema. Rero nishobora kubaho uri umwana w'Imana atari kurasenga. Sinjo Nuru Sinjo gaswari katangwe kubari kare nizere ko oya nutani Giswahili oya rengana frani ako kareke Giswahili nawe si sawa. Reka twandanya kubara two dukurikirana n'abarundi benshi. Oya n'abaswahili ni benshi ko mubakura. Oya ni byiza ko tumenya langue maternelle cyane. Ni byiza ko avuze byiza. Langue maternelle ni nziza da. Yego ni nziza. Twagendanye Igiswahili ni kimugwa neza. Kwa bon kuri wewe naho. Mwazima siku David Kiswahili kinapanda sana. Kabisa. Kwa kinapanda sana. Mwambie. Mwambie. Ngina kavuzero. Mwambie. Yani urumva neza ko birasaze ko na Maxa ubunya asigaye ari muneza. Sasa David hivi na uzaongea na mtu mu Kiswahili? Sinajua tena. Yani tuzomukira mama. Yani Kiswahili kinapanda. Karibisha watu mu Kainos wenye tamasha la Kainos na kuja kukua. Twambie itakuwa tarehe ngapi bitendekaje? Itariki ya Kainos ni November. Tuseme Kiswahili. Oya ibyo wavuze navyumvise mugabo umuneka yadukurikirana tumve Giswahili nawe. Ndaza gutraduza ntaco cyo. Kindi ndaza kubandanya twananigani. Igiswahili tukivugana na Nuru dutaje.
Yes, ni ibikorwa byinshi mwakoze aho turavuga ati mwaravyiteguriye koko kutabanya amasengesho menshi hala makolabo menshi mwasavye mbega y'amasengesho nyene cha nibaza ko amasengesho abikora first of all ariko n'ubuntu bw'Imana n'ubuntu bw'Imana si no kugira ngo kuba ngo umuntu asenze cyane ngo ntaco abikunda ariko gusenga cyane birakwegereza mu nzira yawe birakwegereza biraguha inkomezi zo guhagarara mu vy'Imana yaguhaye rero kimwe novuga si kubw'inkomezi zacu si kubw'amasengesho yacu si kubw'ibyo twakoze ahubwo ni kubw'ubuntu bw'Imana kuko uravye inguvu Kainos itwara uravye uburyo Kainos itwara uravye ibisabwa ni ibintu binini cyane natwe twogerageza kurondeza n'amaso tutobibona mugabo Imana ikugurura imiryango bigakunda Imana ikugurura inzira ikaduhuza n'abantu bashobora kudushigikira bashobora kudufasha rero novuga ati n'ubuntu bw'Imana c'est la grâce de Dieu nta kintu kirenze twovuga turiko turakora abandi batakoze mugabo ico turiko turabona nuko turiko turabona ubuntu burenze ubwo tugeze kubona ico cyo dushimira Imana wavuze ku by'indirimbo ahubwo mbwire n'abantu yuko mu munsi umwe cyangwa mu minsi ibiri turabumvisha indirimbo tuzoririmbana muri Kainos turifuza ko muza muyizi dutera agakorasi kabisa none tumene ibanga gatonya none basi twaririmbire gatonya gusa gato gusa twasabye uruhusha abavyeyi dukurikiza iyo minsi ibiri si myinshi nivyo ni mikeyi tuzosubira guhura muri ya sango indirimbo yamaze gusohoka sinzi mugabo ariko aka coming soon voilà coming soon izoba yamaze gusohoka donc izoba yamaze kuza yes ni mu ndirimbo nyinshi mwagiye murakora muri uno mwaka ariko kandi ibikorwa byinshi mwagiye murakora uno munsi Kainos ni kihe kintu cotuma umuntu yumva ko ashuhiye kuza muri Kainos itariki 22 bizigatuma uno munsi abonye kino kiganiro akasuringa ama programme yose yarafite itariki 22 je ndaza kubabwira ivy'iwanje ndaza gushinga inahe yiwanje nababwira bon premièrement ni bari Kainos umva ni ikintu gishasha nko David yabivuze rero uko twoma twiteze Kainos kuvuga ivyo baye mu mwaka uheze biratandukanye n'izaba muri uyu mwaka kuko umva ni ikintu gishasha ntiwitege ivyakubaye ko muri 2023 plutôt ariko witege ibigiye kukuba ko muri 2025 ngene ibindi bishasha mu buzima bwawe indi miryango mishasha igiye kuguruka iyi nandi ma promotion sinzi ko umuntu yiteze Kainos ariko natwe niko tuyiteze cyane tuteze ko Imana izokora ikintu gishasha hamwe gisigara mu mitima y'abantu bavuga ati twarahuye n'Imana muri Kainos ikindi kintu naco nibaza kwaza abakunzi bacu baramaze kubibona yuko ntitukiri babantu bakeya ariko n'aba muri Victorious Team bari bamaze imisi bari hanze mu bigo byo hanze bazo bari kumwe natwe muri Kainos vuba cyane murababona afite ariko ngingo gisiguye naje cene mvuga ati ndashobora gutumira abantu bashika kuri 5 kugira ngo bazoze afite Kainos ni ikintu gishasha tuzoba turi tariki 22 muri kuri uwo munsi w'igiteramo donc kugira ngo uzorenkirwe gishasha muri 2025 you have to be there ugomba kuzoba hari kugira ngo 2025 hazobuye ikintu gishasha mu buzima bwawe ariko kandi David hari ikintu kumbura ushobora gushingira nahe abantu bakadukurikirana cyangwa muri 2025 kugira ngo yumva ya motivati aho David yaronkeye nabwo ndashobora kuharonkera mu mwaka ukurikira amen je icyo numva no vuga kikomeye nuko muri Kainos tuza natwe twiteze icyo kintu gishasha hajya namwe kandi ngo nimege muje kubiduha aho rero niho dusaka gutanga umuco tuvuze Kainos tuvuze ikintu gishasha umuntu ashobora gukora tuvuze ikintu gishasha gishobora kuba n'Imana urabona hari amahezi umuntu ashobora kubona akavuga ati iki na onkre yo kinkorera ikina nakayo kinkorera mugabo hariho icumu onkre toguha icumu tanta toguha ico nico twiteze rero kuri Kainos rero si twebwe tugitanga ahubwo natwe tuza kwakira mu bandi c'est juste ko twemeye ko Imana iducishamo tukabikoresho byayo kuri uyo munsi nabandi tuzofatanya nabo kuri uyo munsi rero kimwe mu bintu twoshima Imana nuko turabona n'umunsi hari umuntu tugeze guhura ahantu kuri station ambwira ngo yarari muri Kainos ya intaye yose nayivuga ngaha aya nibo ntibaza kumumenya basivugaga gusa yarabimbwiye numva byankozeho ibiki David yarabimbwiye numva birankozeko ukunda inkuru cyane wa muhongo ibaze yatumeza mikugwijewe yibaza ko nganda yivuga iyo nkuru bari yagiye abashaka n'abandi bahura yari wenyene none yaguteye inkuru ariko
Ndabaronke nabashaka kugumya ibintu. oya yaranshingiye intahe hari intahe wumva ukumva nyine size kuvuga mugabo byarankozeko cyane kumva ko hari ikintu cyakoretse ari ya evenement abantu bumva umengo ni umuziki gusa abantu bumva umengo ni kuza gutamba kuza gusenga kuza kuririmba kuza kuryoherwa bikabira heze oya tuba tuje no guhura n'Imana tuba tuje no kubona Imana mu rundi rugendo rushasha no kugira ngo ikore icinzira ahatari inzira. Yes. Mbere yuko nza ku bahungu bari buraya kamaye ngaruka ngaha nyine kwanza tumanye mu byo kwanza ku bari Burundi bari Burundi twe ku bari mu butaka oya abari ku butaka ubu ntibunya turi kumwe ngaha dukeneye abazofata indege baza muri Kainos ibaze vraiment ikintu hari abantu bazogenda bafata indege baza atandi programme ibazanye atari famille atari kugira mariage mborumengo muri Victoria's team za mariage sikirenga hama donc bazamwe na Kainos gusa deja murumva ko ari ugenzwa na kuri sikirenga muri Victoria's turabona marigera twemeze wo twatiteze yari David mugabo ntuve turabona mugabo turacarinde turi ku masengesho warihebuye turacarinde turi ku mavi twe nababe gumayo no gumayo wamone ari gihe amava cubuka muze ababiyaye n'ayabana muri Kainos biteye ikintu gishasha kuri ivyo harimo ikintu gishasha wo kwiteka 2025 today ikintu gishasha yes katubandanye ndashaka muduwe kwanza aga freestyle kakapera kidogo basi kugira ngo tutwene umwumve vibe izobihari izoba ikubihari ngaha yo izoba igwije n'ituru oya iyi vibe iri ngaha nta n'ituru nta ni uko nta vyuma nta micro nta ki nta sono iyi si micro iyi decor abet yeah canke wowe ushakiya muduhe muzi yahezagiye cyane gusumba izindi ariko hari urugezo Dazi muri statistique murabibona. Okay ntacho abergi yes ushaka. Ngena atagusunika bari utangura. Niko kakurenganya imisi yose. Oyaye. Ni sawa. Hana we. Ekisa yangize samuragwa, ekisa yangize umwana mu rugo, ekisa yangize samuragwa, mwana mu rugo, samuragwa, ekisa yangize samuragwa, ekisa yangize umwana mu rugo, ekisa yangize samuragwa, mwana mu rugo, samuragwa. Okay, gatonda tukwebaza, ba kubw'ubuntu bwawe turaguhimbaza, iki byagezwe bitashoboye gukora. Kuko bifise intege nke kubwa kamere bwa buntu bwawe nibwo bwati bunarenza kivye niyumvira sengera oya nta mungege yo kuzimira unongorera mu nsinzi yawe rugira ndogora mu nzira yo kugororoka nyoborera mu muco wawe waka murika oya simpagarikwa ivyo ubwo buzima bwawe birabogabo oya biratangaje let's go ubwo Isharita murondeye niryo yamironkeye hanga ryari kure niryo yihishuriye nguru mugororotsi yo tunyika ko mupfira umunyabyaha nkanje ndewe yo mwiyumvira devo babivuga nk'intambiro nderi ciro tande ndira gatongira ico ndakwibariza ico ndakwibutsa byagezwe mwibarize ubuntu bwiwe ibwo nyirata yes but we jump ndafisijwe giza no ego frame wow nuzosubire kumbwira ngo zinzi kuririmba yes yatubwiye yuko abantu badahari bazoba bahari kutaki ya 2022 mbega biroroshe gutuma ko abantu bari buraye kugira ngo baze mu gikuba nk'ikinyagadave ntibyoroshe kuko nabo baba bafatiriwe n'ibindi n'ibindi birebire biba bisaba ibintu birebire ariko kandi biroroshe kuko bakora ibyo bakunda biroroshe kuko barahakumbuye deja natwe turabakumbuye urumva kuca tugerageza tugahuriza hagati twese biroroha cyane hanyuma ikindi naco twari tubakumbuye kweri yego
ukuyemo bonere twabonye mu mwaka uheze mugana nyine tubona umenga amaze imyaka 5 kandi ako Ufite umuntu n'amezi mubana. atatu yaramaze l'année passée l'année passée nta twama yaramaze bonere yagize ibintu by'amarero turu amavayevye kugeza naho abantu b'indege bamubwiye ati he musore ivyo ntibiki urumva nizisubire bidira umwaka urumva mugabo rero ubu amaze umwaka wose Yego. rero kuri twe tubona umengo ni nk'imyaka 5 kubera umuntu mumana ku munsi iyo haciyemo n'ukwezi amezi angahe ubona umengo ni igihe kinini rero abandi bobo rero imyaka 20 abandi bose nzi ko tuzona bamenya tugiye kubakira tubaheruka kera cyane tubaheruka kera gose urumva twebwe azoba ari concert n'ikindi kintu tutaratorera inyinshi azoba ari manza zibiri yego ubwo bafise n'ubu Davi Victorious twatanguye ari abantu bagira kuri 6 je crois abantu bagira kuri 6 ariko bamwe baragenda iburaya bagiye ku ishure mu mwaka uheze Boneri naho baragiye uno munsi ngaha kuri terre turi kumwe na babiri mbega hagati ya Beri na Davi nta muntu ngomba kuba mu diaspora na ishaka ry'inzu yawe iranurira shaka gukora biguhimbara mu kubaho kwawe niho nibera mu kubaho kwawe hari amahoro tugende Zayo twagisubije ishaka ry'inzu yiwe riraduturira adutumye Kongo let's go erega bajyanye ga ntibatumwe n'Imana bagiye ku ishuri batumwe n'Imana oya twe turazi neza ko nimba ari ishuri ngiye ko ndagiye ku gikorwa ngiye kuri mission nimba ari akazi ngiye ko ngiye kuri mission kuko ahantu ndi hose ndahari nk'umwambassadeur w'ubwami bw'Imana rero singiye muri gahunda zanje zidafatanye n'icimviro c'Imana zidafatanye n'umugambi w'Imana yego ariko ni munyeshuri ariko neza ntagiye tuzosanga Victorious iranturira bamvuriza Davi tuzosanga Victorious sasa hanarimwe nawe message la fois passé ngo none ngo narumvise ngo nanaka ngo nanana ahubwo tuzatwo turaguka hanyuma turafite n'indi surprise rero tudashaka kuvugira ngaho none ushaka kuduprovoka surprise urumva abazi mbe baruti kwakunda ama surprise gada kuko Aberi insinguyo afite gishasha uravye kinga nshuti yacu nico gishasha igintu gishasha oya gishasha nitwo bivugira ngaha byose ariko muri Kainos niho bizoba biri vyose yes dutumbiriga abantu muri Kainos mbega kwinjira biteguye gute mbega abantu bazoza mbega bazoba bafise umutekano ukwiriye hari abantu banka kuza mu ma evenement kubera ko bazi yuko bazagava batwara telefone kabo nta mutekano bagira nta mutekano bagira gute evenement ya Kainos iteguwe basaba batekane ndabasaba bagira umutekano bagira gutekana bashira amanga yego ni nkuru ariko turabizeje kwa bari security ikwiye uzasanga basanzwe babimenyereye babikora nk'akazi bazoba bahari rero ntimugire impungenge azoba ari security muri parking azoba ari security muri mu bantu ahantu hose hazo hari umuntu azoba ari abantu bo muri security protocol bakira neza ibintu byose bizoba biri ku mwanya kandi ku gihe ikindi naco nuko hari abantu baza muri evenement bagashaka icyo kunywa bagashaka icyo gufungura bizoba bihari ikindi naco nuko abanyacubahiro bifuza kuza twateguye uburyo bwiza bwo kubakira kandi mu buryo bw'urutonde muze muri benshi nivyo hanini ikindi naco amatike yatanguye kugurishwa amatike yatanguye kugurishwa ariko aragurwa ku bwinshi muyagure kare kuko vuba cyane araduga igiciro ubu ariko agurwa tike simple 10000 amatike simple kagwa 10000 mu ma point de vente atandukanye natwo nogira ko ndayavuga yego kugaharawe muri ville kugaharawe impande ya INSS kugaharawe impande ya Wakawaka kugaharawe nahavuze ahandi ni kuri Ideal aho bita kwa Rine ajya muri ville yego muri ville gari Ideal kuma bus yego yo muri Nord murayisanga aho bita kwa Rine ahandi ni kuri Petro Muha abantu za Gasekebuye za Musaga Kinanira 2 Petro Muha murashaka kuzuhitana Casino abantu bo muri Kinindo Kibenga Avenue du Large kuri Casino ahandi naho ni naho nyene kuri Finbank muri ville
tujiste ku muryango wa Finbank muri ville murashaka kuzisangaho hariho aka muca mubona ahantu muzisanga tujiste kuri portail ikindi aco hariho nimero iri kuri affiche uri umuntu ari kure yaho se twavuze urashobora kuturondera kuri iyo nimero bakakusangi aho uri bakaguha tike niyazi ko ari ivyo cyangwa urashobora kuyireserva kuri telefone kugira ngo bigende neza. Ese tugende nimba ushaka yuko umwaka wa 2025 uzogenda neza ngo wakiri ikintu gishasha muri Kainos kubera ko nimba uri inzu hashika ntuzotaha udatahanye ikintu ntuzotaha uko waje ariko navuga ngo twabirinze muri bavuga ngo kuba imbere yawe umunsi umwe gusa biruta kuba hanze imyaka igihumbi. Yes. Ujya munsi umwe wonyene. Voilà. Ushobora kuzana ibintu bidasanzwe mu buzima bw'iwawe. Ushobora kuzana ubuzima, ushobora kuzana impinduka. Ifuza ko umuntu wese azafise ikino cyimviro, azafise ino conscience yuko singiye muri concert gusa ariko ndanagiye guhura n'Imana. Ndanagiye gutazira Imana, ndagiye guhimbaza Imana. Kuko turifuza yuko bidaherera muri concert. Ariko hari ikintu gishasha dutahana mu buzima bwacu. Yes, dusozere rero kuri iyo ndirimbo nyene kugira ngo dusozere n'akavabu kameze neza. Twayigize. Indi ndirimbo nkunda ni Hodari. Hodari. Papa wanje Axel turamukura henga ngo arapure mana we. Axel na Bonnet turabakura. Muga rero muri Kainos. Hodari naje ndayikeneye kweli. Hodari. Oya. Turagusengera. Nanye baratembe bose turahagaze turemye. Twari nk'amagufa yumye twese tuvamo ingabo zikomeye. Hodari. Askari wa Hodari. Askari wa Hodari. Hodari mama. Umuti woluwa mubikomeye naco nzoba umuti gade herugo bibice yugoba chikicha. Yes, ushaka kumviriza indirimbo za Victorious zimwe mwakunda bagitangura gushika n'umunsi mufite playlist za ubwenge sikino bajera nepase arano baje muri Kainos la nepase kuko muri Kainos la nepase twe dusaba invite atari bake biraca biratugora rero gufata umwanya munini hari abatashe bashavuye ariko icyo twababwira nuko this year uyu mwaka playlist yose mukeneye indirimbo zose mwakunze tuzozikora tusumwanya ukwiye dusumwanya wiyaguye kandi nabo twateguye bazokufatanya natwe barafise umwanya wabo mugabo uyu mwaka dufise umwanya ukwiye entretien mubwe mwenyene gusa nabandi eske ntabandi bayimfite zo bahari nta narimwe twe twigera twibana nta narimwe twe twigera nabo turabona ariko nta mwanya twereka rero nico twahinduye no mwaka muzabona pas surprise abantu tuzokorana uyu mwaka abo tuzobona ku mafishi oya muzabona pas surprise turifuza yuko ko naho gahinduka bigashaje dushire mu bwenge good life. Yes, merci beaucoup mugeme sibadukurikiranye ni Lovende ni Kainos igiye kuba ntabwiye kibanza gatwara ikibanza ni Source du Nil aho twakorera nepase niho tuzokorera no mwaka Source du Nil muze muri benshi ariko icyo twoba conseil mu kurangiza mugura amatike kare mugura amatike kare dushimira abantu bako baradufasha kuvya amatike Pesa Flash Finbank tubashimire cyane ariko kandi dushimira abantu bariko baradushigikira byimva mutima abantu bariko baraduherekeza muri no rugendo dutangurire kuri Arise and Shine bafashe ya mbere mu kudushigikira bakora amafangas bakora amazi yitwa fresh water Imana ibaha umugisha dushimire Finbank kandi dushimire Buja FM dushimire Hifendo dushimire Runtown DJs dushimire Sekanawe dushimire Sandy asanzwe akora ibintu by'amavuta ibintu bitandukanye rero dushimire kandi na ni benshi cyane dance group tubashimire amafoto meza baba ego n'ama video bakora n'ibindi bitandukanye n'abandi benshi dushimire n'abandi benshi dushimire urusengero rwacu aho dukomoka dushimire umuvyeyi wacu abadusapotinze kuva umwaka wa mbere
gushika uno munsi. Dushimire n'abandi mugiye kubashigikira guhera uno munsi. Namwe tuba turabashimira. Miliyoni 5 zawe zirashobora kubafasha muri evenement yabo. Naho yo ba 10 nibaza ko ari bon. Zozashobora kubafasha. Kino gikorwa kiba gisaba uburyo butandukanye bwinshi cyane. Rero umuntu wese akora uko ashoboye kugira dushigikire abantu badusengera Imana ibahezagire turabashimiye abantu mudufata mu mugongo turabashimiye n'umuntu aza kwifatanya natwe kuva no munsi abonye ino video turamushimiye cyane gose kandi karibu kugira ngo dufatanye n'urugendo dushimire na African TV thank you for having us. Yes, thank you too mwakoze namwe ku mwanya wanyu no kugira ngo ushobore kuganira kuri Kainos no kugira ngo imitima y'abantu ishobore gukira. Asante sana Dav. Merci beaucoup. Yes, merci. Merci. Yes, merci wafashwe yo kurikana kuri gino cyacu kuva ku ntango. Please saving a date ni taki 22 source du Nil ugende kugira ngo umutima wawe ukire. Nimba umwaka waheze ufite ibikomere ama deception menshi baragohevye waribwe ubuzi bwaratakaye uzoze kugira ngo ushobore gusozera umwaka neza hama 2025 uronke ikintu gishasha. Asante sana. Ubwo ni wari gutangura kunyidonje. Yende ntavyunguka. Ko banyi turabaza mutama ntavyunguka bose baranze. N'ivyanje byose barabizi. Yo nkaha umutumba wanyu wose haki. Cyenda ugufatira bose abantu bose tubimwe. Bimuke baje hari umutumba wose urwawe. Kenzo bikora. Jewe mu rugo hasigaye hera. Na wewe na nk'uyo mufuko ndawushize ahabona acagurisha. Nk'uyu unyatakire mufise uyuko.